Uhoraho turagushimiye, ni wewe umuremyi wacu kandi waturemye kugira ngo tubeho tuguhimbara, ariko twarahushije mu gutahura iyo ntumbero. Uyu mwanya urawuduhaye kugira ngo dufashanye, reka imitima yacu wongere wigirire ubuntu igihe tugiye gusangira bike muri byinshi utunze. Mwami, tugabire no gutahura, reka uneshe ubushake bwacu muri kino gihe kugira ngo by'ukuri ibyo ugomba ari byo twakira. Tumbereze amajambo kuko ayacu adatumbereye, maze ushyitse ibyo ugomba mu bumviriza muri Kristo Yesu, amen. Hanyuma iyo twigisha guhimbaza, akenshi ndakunda kuvuga nti niyo byashika ukumva uranyiganze, uranyingisha basi. Ndabivuga uko kubera ni ijambo rimaze igihe kinini, ni ijambo riri mu gitabo Bibiliya. Rero ntibiba byoroshe twumvise version itandukanye n'ibyo twari tumenyereye. Hanyuma nk'uko teme ibivuga, ni gute umuntu yomenya ko yahimbaje, je narongeye ko Imana mu mpwemu no mu kuri. Impamvu yo kongera ko Imana ni kubera ko ndashobora guhimbaza umudamu wanje, ndashobora guhimbaza umukoresha wanje. Ati ibyo zozo ni biki? Tubyihoze kumbure turafashwa mu kanya. Ngiye gutangura kuva ku ijambo yahimbaje. Ni gute umuntu yomenya ko yahimbaje Imana mu mpwemu no mu kuri? Mumfashe. Iri jambo yahimbaje ni ijambo riva mu rivuga irihe? Nirivuga guhimbara. Riva muri vuga guhimbara bahadikirije muri kahise kimita kivi. Ni ikintu umuntu abahejeje gukora canke abasa n'ukiye arakora mugabo hatarahera akanya kanini. Hatarahera akanya kanini. Mumumera amashi. Turemeranya nawe yuko ivyo avuze ari vyo. Arashobora kuba yaciye mu idirisha rega igihe twariko turiga. Abantu bavuga yuko ivyo avuze ari vyo twabonye mu Kirundi tugira uko. Ndiko ndabona 1 5 abasigaye bose ntimuraheza secondaire, mwarasimvye. Hari abarundi baca bavuga ngo hageze Kirundi twasha tugwara. Murakoze. Yahimbaje naragerageje kuri cagagura. Dufise agace a himbar, hama i, hama agasozo ye. Ni inyitangizo rukozi ijya ya mbere. Iya kabiri bayita indobeko y'umwanya wakahise kimita kivi, nico yaje kutubwira. Hanyuma i ni ngobotozo yerekana nyene gukora igikorwa, ariko kandi iranerekana igikorwa ko cabaye. Hanyuma ye nagasozo kerekana igikorwa caheze. Umuvugire ni wanyemeze. Harimo kwemeza yuko uvuze umuntu yahimbaje bisigura yabikoze, nimba ari byo akora, sivyo? Nimba ari byo yabaye yabibaye, nkuko yabivuze mu kanya gaheze yahimbaje. Bavuze ati yariye, baba bavuze yuko igikorwa cyo kurya cagizene carangiye. Haba harimo kwemeza yuko igikorwa cakozwe, sawa? Hanyuma imero n'inyoroshi, ingene iri jambo riba rikoreshejwe riba rivuze mu buryo bwiyoroheje. Ibi hari abo ndiko ndagora mugabo naha nyene duhera kwari kubibutsa. None vy'ukuri guhimbaza ni iki? Turabira ijambo guhimbaza. Sinzi ko mwatahuye. Nadugiye kuri bige kandi ivyo yavuze ndemeranya nawe. Nukuvuga ngo yahimbaje biva muri vuga guhimbaza. Hama guhimbaza nico duhejeje kurondera. Twacagaguye guhimbaza hariya ni ku himbar i a. Kunyitangizo rukozi himbare ni itsitso, hanyuma i ni ngobotozo, hama a na gasozo. Yahimbaje hamwe no guhimbaza bifise icyo twita mu Gifaransa racine imwe. Ni yihe? Himbar.
nimba itsitso ari himbara, iri rivuga ryitwa irivuga ryiki? Ryitwa irivuga ry'inkomoko, kuko ryakomotse mu rindi rivuga. Hariho irivuga ry'akame, ni rivuga riba rigizwe n'ibice bitatu: nta ngobotozo, nta ndobeko. Indobeko n'agace kaje hagati y'inyitangizo n'itsitso. Hanyuma ingobotozo n'agace kaza hagati y'itsitso n'agasozo. Rero iry'akame aba ari iryo rivuga ritagira utwo duce tubiri mpejeje kuvuga. Mugabo igihe barigobotoyemwo, cyangwa igihe barigobotoye, rica rivya ririndi rivuga. Mu yandi majambo, guhimbaza ni rivuga rigobotowe mu rivuga guhimbara. Turi kumwe? Hanyuma umwigisha muri kaminuza y'u Burundi yitwa Ferdinand Mberamihigo, ari no mu rwego nshingwa kirundi, ari rumva mu bantu dufise abaciye muri literature nibaza muramuzi. Hanyuma mu bushakashatsi nariko ndakora kuri no jambo twaraganiriye, acambwira citation ngomba kubasangiza. Yavuze ati, gucura ijambo rishasha kwisunga inyubako ngendera ngingo y'ururimi, aho irivuga rigobotowe gisunga insiguro y'irivuga ry'akame. Ndabisubiramwo, igihe bacura ijambo rishasha mu kirundi cacu, haba kwisunga inyubako ngendera ngingo, mu yandi majambo idahushu, yashizweho n'abahinga mu rurimi, aho irivuga rigobotowe gisunga insiguro y'irivuga ry'akame. Bisigura ngo insobanuro y'ijambo guhimbaza canke irivuga guhimbaza riza gufatira ku rivuga ryagobotowemwo. Iryo naryo nirihe? Guhimbara. Mu kirundi nuko bivugwa kandi tubisabwa igihe tutoba tugomba kuvumbura no kuzana bishasha. None dufatiye kuri ivyo, guhimbaza ko bari iki? Guhimbaza no gukora igihimbaye canke ni ukuba ubuhimbaye. Aho ngejeje niko jewe ndefinisi carico guhimbaza. Amakuru tuzinanye n'abanyamuziki, nta muziki turavuga, nta ndirimbo turavuga, nta koho turavuga, na vya bindi vyose no gukora igihimbaye canke ukaba uhimbaye. Uturorero dufate kuri serugo na inarugo. Ntanga karorero kuri Pastor Yohani, afise urugendo rwo kuja muri Canada. Hanyuma abwiye umudamu wiwe ati, madame, ntunganiriza za mpuzu de voyage, ya bag de voyage, gorore na vya bindi vyose ubikore kwa kundi nyene, kugira ngo ninagaruka canza gutora iki, hama mfata urugendo. Umudamu wiwe aciye atora ivyo yabwiwe, ariko akora igikorwa cyo gutegurira umugabo wiwe. Arabikoze nk'uko umugabo wiwe yagizene yabimusavye. Hanyuma pastor hagarutse asanga bag rihagiye, yafundurura munsi, zirapanze, yashize mu vya bindi vyose bikenewe. Pastor acamuraba ati, madame, urampimbaye, canke ati wampimbaye. Ivyo ni vyose ivyo mu kirundi birabaho ntibibaho? Kubera ikamubwiye ati wampimbaye, kubera ko yakoze ivyo yasabwe gukora nk'uko yabimugeze canke yabimusavye. Mu kirundi ca vuba mvuze yabimugeze bihava biba ibindi. Okay? Igihe umudamu wiwe yariko akora igikorwa, mwiyumvira ko yari afise intumbero yihe mu mutwe canke icamusunikira gukora igikorwa ico mugabo we yamubwiye? Ico gikorwa ariko agikora, acabanza akabidepoza, afise vole ya saa 6, akaca abanza agakubitira mu Kamenge gusuma, canke acafata vya bihuzu vyose vya pasitori bikizinze kwa kundi bahejeje kubimesa, akaca kubita muri ya bege. Niko bikora. Umviriza, aza kubikora aske aza guhimbara umushinga ntahe wiwe, kujya kuntu ariko agorora, kujya kuntu ariko azinga, kujya kuntu yibutsa atari akandi kana akunda kujana, ya accessoire yose yugira afata urugendo, vyose aza kuvyitwarika, arindiriye ko umugabo wiwe aza kugirane akabizu, nk'ikimenyetso cyo kumubwira ati I love you, wabikoze neza, wabikoze nk'uko nagizene nari ndavyiteze. That's worship. Entre temps naho ntakoresha urundi rurimi. Guhimbaza tuvuga ko ari worship.
ako karorero mwakumvise. Ariko nkiri kuri uwo mudamu ariko arakora icyo gikorwa, aca agenda akafata telefone akifata selfie akajashira kuri stati, ndiko ndakora izi mpuzu, ndiko ndakora igikorwa cyo guhimbara umugabo wanje. Niko cyabikora, niko cyabikora kugira ngo twebwe kuri stati tuza kubibona ati afise umugabo wiwe kandi amusaba ko abikora neza, none arabitubwiye ko ariko abikora neza. Niko bigenda. At least biza kuba biri mu mutima wiwe, akaba ariko akora icyo gikorwa kandi atumbereye ko aza gushimwa n'umugabo wiwe, ariko ntaca yishira kuri stati by'ukuri. Hanyuma uyu mushinga ntahe ari muri twa dukuse tutari bwahere kugira ngo afate urugendo. Mu mutima wiwe niyumvira ko yoba afise kwibaza ati afite umudamu wanje kandi aranyumvira, namuhaye ibikorwa kandi arazikoma bafata urugendo. Ibyo rero byose ashobora kuba ariko akora bya bikorwa nkuko je ndabishaka, ntarabibona mugabo umutima wiwe arashobora kuba bifise, agaba afise n'ivyizigiro yuko nashika mu rugo ahava asanga ibintu bimeze neza. Umviriza ndababwire, arashitse mu rugo aciye asanga nta kintu na kimwe umudamu yagize yakoze. Muri ico gihe umugore biba vyagenze gute par rapport yo guhimbaza? Ntaba yamuhimbaye. Ndazi ko n'amajwi tuza kurangiza yaheze. Tutanga akaroro ka kabiri ku mwana n'umuvyeyi. Mwana ugiye muri interna, ego ndagusavye 80% abari izogirane uzonzanira. Sawa, umwana aragiye. Igihe cyose umwana azokwiga azoguma afise igishapo cy'umuvyeyi wiwe yamubwiye ko azozana amanota meza kandi excellence. Ikiko kimusunikira kwiga chimie, biology na zaku zose nuko ashaka kunezereza nde umuvyeyi wiwe. Le contraire y'ivyo arazi ko umuvyeyi wiwe atazogirana, atazoneza. Umuvyeyi nawe yari ariteza umwana wanje, hari nige anamusengera, mwamurabe wa mwana wanje umuhamagara meza kugira ngo umwana azogirane, azomuhimbare. Kumuhimbara bizobigaragariye hehe? Mu gikorwa cyo kwiga akaronka amanota meza. Umwana akacashika muri interna akaca atangura hageze kwiga yakarose. Mbega muri ico gihe ariko gukora igikorwa cyo guhimbaza umuvyeyi wiwe, umuvyeyi wiwe azovuga ati mwana wanje ibi nivyo nagutumye kubera ikutamhimbaye, ntunezereje, ukoze ibintu ntakunda mu maso yanje. Ubwo burorero mubiri rero buradufasha gutarura rino rivuga mu Kirundi mu buzima bwa misi yose, kandi nta ngorane dufise kugeza ngaho. Ingorane tuyigira hehe? Mu kanya kari imbere. None nimba tuvuze ku mugabo n'umugore tukavuga ku mwana n'umuvyeyi, mbega vy'ukuri ku mana umuremyi waba bose ni gute twotahura guhimbaza Imana ubwavyo? Guhimbaza Imana ni nyishu umuntu atanga ku Mana inyuma yo guhishurirwa nayo. Mumva bisona? Abahinga batandukanye mu vyigwa ndoramana baremeranya nino definition yuko guhimbaza Imana ari inyishu umuntu atanga ku muremyi wiwe inyuma yo kumumenya, inyuma yo kumuhishurirwa. Ivyanditswe vyera nivyo bigiye kuturongora mu bintu bitatu. Hariho umusomyi wa Bibiliya araza kumfasha. Iyo ivyanditswe vyera bivuga ku guhimbaza Imana, ibivuga mu bice bitatu. Igice ca mbere ni imbere yuko icaha cinjira mu isi. Igice ca kabiri igihe icaha cari kimaze kwinjira mu isi. Ubwa gatatu ni igihe icaha kizokugwa mu isi. Duhere ku gice ca mbere. Turi mu gitabo c'Itanguriro, igice ca mbere n'ica kabiri. Imana irahejeje kurema umuntu. Mwombwira ibintu muzi Imana yacibwira Adamu imaze kumurema. Ikintu ca mbere yamubwiye kwimuhaye kuganza itongo. Kwimuhaye kuganza itongo. Kuganza. Mbega Adamu yoba yaraganje? Mbega nimba Imana yaramubwiye ati ndagushizeho
ganze. Mbega Adamu yaraganje? Ego. Nimba Adamu yaraganje, iyo ni inyishu Adamu yatanze ku muremyi wiwe. Mbwira ikindi kintu Adamu yabwiwe gukora canke kuba. Kwita amazina ibikoko vyose. Adamu yoba ari igikoko na kimwe izina? Ego oya? Ego. Nimba Adamu yabwiwe kwita igikoko izina hanyuma akaca cita izina, Adamu yarareponse, yaratanze inyishu kuki? Ku muremyi wiwe. Yoba yarafunguye? Mbega gufungura kwa Adamu ni igikorwa yoba yarishyuye umuremyi kuba yarafunguye? Umviriza, urabona ubwo burero ndiko ndatanga, mwiyumvire n'ibindi byose. Genèse 1:2 naho tubona gitaha. Nimba Adamu yaracuraranze, muga turabona poeme, Imana yejeje kumuha iki? Umudamu. Cyatangura kuvugisha. Iri ni gufa ryo mu magufa yanje. Yari réponse, yari ko atanga ku muremyi wiwe. Mana uhejeje kuba umugore, ndagushimiye. Uyu azoba. Turi kumwe? Uburorero bwose mwotanga, uyu mufrere nimwagiye muratubwira amazina y'abagiye bararirimba hano. Twa Enoch Yavuze ati Bilene. je nimumbaze byinshi mu bijanye n'icyo guhimbaza biri. Mugabe iconzi ukoze ikinaka kirashobora. Nakunze expression yawe. Yavuze ati nimba wo dance ugatamba, icyo kiko kirashobora guhimbara Imana. Canke mukoreshe rya rivuga muzi nyene guhimbaza Imana. Okay? Mugabe iryo rivuga kirashobora, au contraire kirashobora kudashobora. Ico kirundi ariko sico. Natugikoresheje. Okay? Nukuvuga iki rero? Hari definition zibiri ngene ndabahe, mugabe mugumane iki gicapo ndiko ndabaha. Igikorwa cyose Adamu yoba yarakoze icyaha kitarinjira ataracumura, yaratanze inyishu ku muremyi wiwe. Kuko Adamu ntiyari ariho Imana itaramushiraho, yisanze ariho. Imana iramuremye ariho, hanyuma ahejeje kumenya ko ariho iramubwira ABCD. Hanyuma Adamu tubona areponde, tubona yishura. Iyi nyishu rero nimuyifate muri za nyishu zisanzwe, muyifate ko Imana iri kurihishura mu gitabo Bibiliya. Iri kurihishura nk'umuremyi w'ibiriho byose, nk'abantu bose. Iri kurihishura kandi yiteze ikintu umuntu azoreponda kuri yo. Mwibuke kandi Adamu ahari nk'umurepresenta w'abantu bose bazovuka hanyuma. Meni majambo, ubuzima bwose bwa Adamu Imana iriteze ko Adamu agirana atanga inyishu. Hari definition zibiri ngoma ndabahe. Guhimbaza Imana ni inyishu Adamu na Eva batanze ku muremyi wabo mu bice byose bigize ubuzima bwabo, inyuma yo guhishurirwa ico ari muri kamere kayo nico yabasaba imbere yuko bacumura. Muyimedite ko gatoya. Turi hehe avant la chute de l'homme. Imana irahejeje kureba umuntu ari perfect, atunganye, gusa afise possibilité yo gushobora gucumura. Hanyuma uyo muntu abwiwe ibintu bitari bike, harimo no kutajya ku giti kigizene kibujijwe. Yahawe imfungurwa azofungura nta ngorane n'imwe. Yabwiwe kuzorondoka nta ngorane n'imwe. Nimba yararondotse akavyara Kaini na Abeli, yatanze inyishu ku muremyi wiwe. Kuko ubwo bushobozi bumushoboza kuvyara cyangwa kurondoka buva ku muremyi yamuremye mu ishusho yayo. Mwibuke yakuwe mu mukungugu, hama Imana imuhumekeramwe impemu y'ubugingo acaba uwufise ubugingo. Iyo shusho y'Imana muri Adamu nibwo bushobozi buzomushoboza kureponda ku Mana yiwe. Definition ya kabiri, guhimbaza Imana no gushitsa intumbero yo kuremwa k'umwana w'umuntu. Twaremewe guhimbaza Imana. Iyi mvugo turayikoresha gose. Twaremewe kugirane
nimba mwatahuye ibyo twavuze kare, nimba twaremewe guhimbaza Imana twaremewe no kuhe. Numve yuko hari umuntu ariko basi ajana nande gukora ivyo Imana idusaba nko kuri 10:5 ko gukora ni kimwe, tudakoze mugabure urumva ko ufise amanota, tudakoze naho iyo isa nka ya definition twiga muri Sunday school. Icaha ni ikintu umuntu yiyumvira, akora, avuga kidahimbara Imana. Mani majambo umwana atavuze atiyumviri, iyo mwana arahimba Imana. Inde yaduhenze? Sivyo, kubera ko n'umunyavyaha kuva Adamu agizene acumuye. Twaremewe guhimbaza. Abantu muririmbisha mu makoraniro y'abizera turakunda kubivuga ati shaka gima muhaguruke, kuko twaremewe guhimbaza Imana. Hajya mu mutwe haba hari yiki, haba hari ati muze dukubita akadansi, muze turondera akadugumba, muze dukore vya bindi vyose bituma twumva yuko twahimbaje. Sivyo. Ntitwaremewe gucuraranga, ntitwaremewe kuririmba. Nimba kuririmba no gucuranga ariyo ntumbero kuremwa kwacu, mwijuru azoba ari gibigirwamana vyitwa umuziki n'amajwi. Merezi Imana izoba yarakuyeho icaha, ndabivuga mu kanya. Mugana agomba kuvuga ngo nitwavuga ko twaremewe guhimbaza Imana, ikatekisimu y'abapirita kibazo ca mbere nico kivuga niyihe ntumbero kuremwa kumwana w'umuntu. Umuntu yaremwe kugira ngo aheshe Imana icubahiro kandi ayinezererwe ibihe byose. Kandi ririvuga naryo nyene guha Imana icubahiro nama nakivuza aho nca hose. Imana ntituyihe icubahiro iragisangana. Turi abahesha Imana icubahiro. Hama guhesha Imana icubahiro ntitubivuga, turabibaho bikagaragara ko twahesheje Imana iki icubahiro. Apana ivyo bintu ngo shengerege ngo muhaguruke ngo duhe Imana icubahiro. Ntiduhe Imana icubahiro kandi tuyihesha mu guhaguruka. Irahabwa icubahiro nahaguruka ntahaguruka. Nibi bintu vyuko muhaguruke ukamenga niho muba motive mu kuturirimbisha, mubireke. Ahantu bangiye cyane mu vya repertoire n'ibindi, reka tubandanye. Twaremewe kubaho ubuzima bwose buhimbara Imana. Nta muziki turavuga, nta majwi turavuga, nta travail turavuga, nta repertoire turavuga. Muzi abariko bikubita imbere y'Imana ubu ijoro n'umurango utarimwo, uzukwasana kw'ivyo yaremye ubunyene ivyo biriko birakora utarimwo. We are nothing. Dushoboye kumugarariza gusa. Rero Yesaya 43:7 ajyamavivaxani baza ko mwayanditse hatwereka ko Imana yaturemeye icubahiro cayo, patwebwe kuyigiha, turiho for the glory of God. Niri jambo glory riracafise ikibazo mu Congereza iyo tuvuga ibintu vy'ubwiza, mafuta, bantu b'Imana. Ndanyingishije 1 Corinthiens 10:31 iyo mujya, iyo munywa canke iyo mukora ikindi kintu cyose mugikore kubwo gushimisha Imana, kubwo guhesha Imana icubahiro, kubwo kunezereza Imana, kubwo guhimbara Imana. Igituma ntebera kuri ra nuko iyo ngobotozo yaduhaye ze ariyo yishe ibintu byose, niyo yishe ibintu byose mu Kirundi. Mu Congereza ndabibabwira worship dufise amajambo abiri. Dufise worth, kiva muri worth ikintu kibereye, gihimbaye, gishobora kwemegwa, gishobora kwakirwa, n'agace ship kerekana eta y'ikintu ingene kimeze.
ntabwo bihuye n'umuziki. Icyo ni icyongereza cya kera cyitwa Anglo-Saxon. Mugabo ngena amadefinisiyo yaje, amadictionnaire, umviriza iyi version ndiko ndavuga hanze ari ibintu byinshi, sivyo ngomba ko tuvuga. Ngomba ko Bibiri yicapa definition yiki ya worship, yo guhimbaza. Rero ntitwaremewe kuvuza umuziki, twaremewe guhimbara Imana. Mugabo kugira ngo ndabagarurire hafi, umuziki urashobora tugaruka kuri mon frère nga Enoch ingene yabivuze. Mugabo apana guhera ngo nimuhaguruke. Urasi bya bindi muvuga ngo indirimbo ya louange n'indirimbo ya adoration. Urasi byo muko muravuga. Indirimbo ya adoration ngo n'indirimbo ninde yaturoze. Dukeneye Kristo aturogore no kuri kw'Imana. Turahejeje igice cya mbere. Adamu ataracumura yahamagarirwa kubaho ubuzima buhimbara Imana. Ukumva ati n'ubuzima buhimbaza Imana, mubone y'ingobotozo isubira nyene kubaho ubwo buzima. Ntibisobanura ikindi kintu. Mu Kirundi turi kumwe kandi no muri Bibiliya nta kintu na kimwe gipfa. Igice cya kabiri, igihe icyaha cyari kimaze kwinjira. Dufise akarorero ka Kayini na Abeli. Iyo nkuru murayizi. Adamu amaze gucumura akajya ku giti kibujijwe, amaze kugarariza Imana. Imana yarasezeranye, Itanguriro 3:15, isezerana Kristo azoza kunagura iki, kuzura iki, kuzura kuyihimbara. Kubera ko Adamu amaze gucumura, worship yarapfuye. Guhimbara Imana ntikugishoboka, ahubwo abazomukomoka ko bose bazobaho birongora. Ntibazobaho bumvira Imana, ntibazobaho bahesha Imana icubahiro. Kubw'ingorane yiki yica. Meni majambo, Adamu ahije gucumura, there is no worship. Meni majambo, kuva kuri Adamu nimba Kristo ataraza gushika ubu, there is no muvyiyumvireko. Ariko navuze nimba yaraje. Amen. Kubera ko Imana ari kurihishura, yari kurahishura mu buryo bw'igitutu cy'uzoza. Itoranya ihanga rya Isirayeli, ikagenda iratoranya umwe mu ruvyaro rwande rwa Adamu. Tuza kubona mu ruvyaro rwa Seti isigazande. Isigazande Nowa. Mu ruvyaro rwa Nowa isigazande Aburahamu. Mu ruvyaro rwa Aburahamu itoranya Isaka. Mu ruvyaro rwa Isaka itoranya Yakobo. Hama mu ruvyaro rwa Yakobo havamwe ihanga rya Isirayeli. Hama ihanga rya Isirayeli ryaduhaye Kristo. Kristo nawe avyara iki? Ishengero. Biragumye? Umviriza ikintu ngomba gushikako. Imana imaze gusezerana ivyo, ingene igenda ihishura guhimbaza, ntisubira kuvuga guhimbaza. Imvugo ya Bibiliya ntisubira kwerekana mu buryo buri perfect. Hacavuka guhimbaza nyakuri no guhimbaza kw'ikinyoma. Bimwe twita true worship and false worship. Definition zivuga ivyo bintu. Akararo narimeje gutanga nako kuri Kayini nande na Abeli. Nukuvuga ngo Abeli na Kayini bose bashikana Imana. Recto verso niki? Abanyabyaha. Sawa? Abeli arashikanye, ishikanwa giwe nawe ubwiwe aragizene, arakiriwe. Mugabo Kayini arashikanye, ishikanwa nawe ubwiwe ntiyakiriwe. Bose barashikanye, umwe ashikana ivya mbere mu vyo arima, uwundi ashikana mu vyo atunze. Mugabo umwe ntiyemegwa, uwundi aremegwa. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo uwemewe ni Abeli, nawe nyene yemewe kuko Imana yamugiriye ubuntu kubwo kwizera, kuko yari yaramutoranije. Mandi majambo, Kayini nawe ntiyatoranijwe kandi ntashobora kwemegwa, nta n'ubuntu agiriwe, n'ishikanwa giwe ntiryakiriwe. Ibyakurikiye murabizi ko Kayini yaciye agira ishavu, aca yerekana ko ari mwene wa Adamu wa vrai, yahejeje gucumura, aramwica. Muga Imana tubona ica yemera ko havuka undi mwana agira kangahe? Yitwa nde? Tubona Imana mu ruvyaro rwa Seti ariho ikizigenda
igenda ibandaniriza isezerano ryayo. Tubona mu ruvyaro rwiwe Enoshi niho baza kutubwira ko igihe ciwe ariho abantu batanguye gusenga iki Imana. Mu Kirundi bakoresha ijambo kwambaza, gusenga. Twokwibaza no kubera iki kwakigwa kumwe no kwankwa kuwundi. Ico Imana iri kwikora ngaha, iri kwivuga ngo abazosubira kumpimbara mu buzima bwabo bwose n'abazoca mu nzira jewe ngizene nciye. Iyo nayo ari inzira yande ya Yesu Kristo. Imana ikibikora mu buryo bw'igitutu rishikanwa ni Kristo ariko aravuga. Ibimazi aba bapatriarche bose aba basokuruza mejeje kuvuga. Noah, Abraham, Isaka, Yakobo, Mose, Dawidi, Salomo n'abandi bose tubona gutanga ishikanwa, gutanga ibimazi ari kintu cari kigizwe ugusenga kwabo igihe hose bahuye n'iki n'Imana. Turi kumwe? Ivyo byose byabura Kristo, byabura uwuzoza kugira ngo byantisipe ko jewe nimba Nowa ndakugiriye ubuntu nkagusigaza mu bandi bose mejeje kurimbura, ni kubera ko hari ico ndiko ndakora no muri kazoza. Abazoza nzobakira, nzobemera biciye mu mwana wanje Yesu Kristo. Nivyo ariko avuga ngaho, niko ariko abihishura. None worship y'ukuri cibi yihe? Worship itari y'ukuri iciba iyihe? Ama definition abiri tuvuge mu isezerano rya kera, tuvuga true worship na false worship, amace tuja mu isezerano cacu. Mu isezerano rya kera, inyuma y'ukugwa k'umuntu guhimbaza Imana nyakuri yaba ari inyishu itangwa n'ab'Imana yagiriye ubuntu mu bice byose bigize ubuzima bwabo nk'uko Imana yabigenye. Bavuye muri Egiputa ibakishije mu bugaragwa, atumviriza mw'Abisirayeli, ni jewe Imana yanyu, nije nabakuye mu gihugu ca Egiputa, nimwanyumvira. Mwibuke Genese, Imana ibabwira ati iki giti uraremerewe kukijyako, iki naco ntiwemerewe kukijyako, umunsi wakiriye kuzogirana uzopfa. Aha hariho urugezo rwo kumvira, hariho urugezo rwo guhimbara Imana. Iracunguye Abisirayeli imbere yuko ibashikana mu gihugu cy'isezerano, yongeye kugarukana ijambo risa nka ryari ndi rya mbere, nimwanyumvira muzoba ubwoko, ihanga, abahereza nitoranirije mu mahanga. Imana iri kuravuga gute? Nimwabaho nk'uko nagenye inyuma y'ukugwa kwanyu niho muzombera abantu. Iyi ni mu Kirundi ntivuze ngo muzobishobora, ni ukuvuga ngo Imana irazi yuko aba Bisirayeli biento naho yabagenye ingene bazotanga ibimazi, ingene bazosenga, ingene bazoba ubuzima bwa misi yose, bazogirane bazoyivako. Mugo muhamagara urahari, muhamagarirwa kugirane kunyumvira, kubaho ubuzima bugizene bumpimbara. Definition ya kabiri mu isezerano rishasha bisha bivugwa gute? Rome 12:1 nuko ndabinginga bene data kubw'imbabazi mutanga iki kugira ngo ibiki. Ni gute umubiri ushobora kubikimaza? Haba habaye iki kugira ubikimaze mu buryo bw'umubiri? Ubukiri muzima uba wapfuye. Mwandi majana kugira duhimbara Imana bidusaba ko tugirana dupfa, ariko hari wapfuye ninde? Ni Kristo, kugira ngo dushobore kugirana kubaho. Aha traduction y'Ikirundi bakoresheje rivuga guhimbara, sizi ko murabibona. Rero mu isezerano rishasha guhimbaza Imana nyakuri ni nyisha bizera batanga mu kwiyegurira Imana ubuzima bwabo bwose baciye muri Kristo Yesu. Hanze ya Kristo Yesu ntibikunda ko umuntu ashobora kugirana guhimbara Imana mukuri. Turabe guhimbaza Imana kw'ikinyoma. Usano rya kera, inyuma yo kugwa k'umuntu guhimbaza Imana kw'ikinyoma kwaba ari kubaho ubuzima butandukanye nuko Imana yabugenye mu bice byose bibugize. Kuva 31:29 ni inkuru ya Mose atebeye ku musozi, Abisirayeli bavuga bati ntituzi icyo yabaye, baca barambura ibyo bafise byose, baca bacura mwiki ishuri. Oliye yuko Imana ariba au centre gusenga kwabo, haci haba au centre iki? Haci haba au centre iki? Ishuri. Mbe baratamvye? Yes. Baravyinye? Yes.
baracuraranga, yes. Akadukumba karaje, yes. None bariko bahimbaza Imana mu kuri. Mbega Imana yari yarabacunguye, yes. Ibi bariko bakora hano is false worship. Ntibariko basenga Imana mu buryo Imana yagenye, kandi ntibariko basenga Imana nyakuri. Mugakora ari ihanga ryatoranijwe, Imana yagiriye ubuntu, baracari abayo. Nico gituma yababwiye ati nimutakora uko ngomba muzokoma mushwiragira, bazokoma babanyaga. Muriko murasoma izo nkuru murabona ingene vyagenda bibashikira. Mwisezerano rishasha naho, mwisezerano rishasha guhimbaza Imana kw'ikinyoma ni nyisha bizera batanga itava mu kwiyegurira Imana burundu badaciye muri Kristo Yesu. Igice ca gatatu arico ca nyuma, igihe cyaha kizoba cakuweho burundu. Guhimbaza Imana igihe tuzobana n'umwami, tuzotanga inyishu imuhimbara mu bice bizoba bigize ubuzima bwacu, kuko icyaha kizoba cakuweho burundu. Ikitubuza guhimbara Imana mu kuri ni iki? Ni icyaha. None muri make bijya bindi byose tuvuga tuvyite gute?